Yesu n'umwami. Igice cy'ijana na kane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Niwe aricyo uvuge icyo ukeneye. Ndakunda gutanga uturorero mugo si kenshi ntanga uturorero tuvyambayeko, si kenshi. Reka nakubwire kama mu turorero tuvyambayeko ni vyinshi cyane kandi bishobora kugufasha, mugo si kenshi nkunze kubivuga kuri mikro. Ndabivuga ko mbure ndiko mvuga ubutumwa imbere y'abantu tubonana amasomo yandi. Ikindi gihe nari nkeneye amafaranga menshi kandi menshi cyane. Ayo nari mfise yari nk'icya 200 cyayo nari nkeneye. Ico nari nkeneye naravuze itariki n'ukwezi n'igihe runaka bizoberako, kuko iri jambo nari ndarizi ko muye kuvuga ico nkeneye simvuga ico mbona n'amaso, kuko ico mbona n'amaso yari amafaranga make. Naje numva telefone ivuye mu kindi gihugu cyo hanze kitari nico muri Afrika, ngo abantu bari mu masengesho bariko basenga Imana ibabwira ivyanje. Iyumvire nawe, mugabo bari bafise telefone z'undi muntu anzi, izanje ntazo bari bafise. Bamucako ati nibindi nibirebire. Telefone yabonetse mu ijoro, bambwira bati Imana yatubwiye ko tugwa amafaranga angana ukunuku, yarakwirana cya kintu nari nkeneye. Bibereye hanze. Nukuvuga ko nari nkeneye ikintu kingana nayo mafaranga, mugabo yo nari mfise mbona yari make kurusha ayo nari nkeneye. Ndagomba ndakwigishe ndiko mvuga ntuje kugira ngo utahure neza, ubwoba bukuveko, ubona icyo ukeneye ntubone icyo ufise. Icyo ufise ni gito koko, ariko icyo ukeneye ni kinini. Kandi kenshi na kenshi warahagaritse n'ivyiyumviro byo kwiyumvira. Uri umupfakazi, niwigeze wiyumvira ko iyo nzu uzoyiva muje mu yindi. Niwigeze wiyumvira ko ushobora kugirirwa neza ukava aha ukaja handi. Kumburira imfuvyi, niwigeze wiyumvira mu buzima bwawe ko Imana izo kugira umuntu. Wamanutse uje kurondera akazi k'ububoyi, kandi mu buzima bwawe uriyumvira ko Imana yo kugirira neza nawe ukazoba umuntu akomeye, ugakoresha nawe abantu bo mu nzu nawe, ukagira inzu yawe. Mugabo uvyiyumvira gake ukaca ubihagarika cyane, kuko ntubona aho bizoca. Wiyumvira ko uzokwamuko ukora akazi ko mu nzu, nihagera kurongora ukumva ko urongora uwundi mwigema akora akazi ko mu nzu. Ukiyumvira kandi ko uzovyara umwana atazoshobora kwiga, kumbura azoca umuzamu, kuko utabona ko uburyo bwo kumurihira ishuri utazoburonka. Donc wumva mu buzima bwawe ko ufise ahantu ugarukira udashobora gushika handi kubera impamvu runaka. Izo mpamvu ntuzirabe, zicishemo amaso, urabe kure inyuma yaho icyo uhora akurindirije cyangwa akubikiye. Mbega uri kutinya iki? Vuga icyo kintu kiguteye ubwoba, tusenge Imana gihave, maze ushike mu masezerano yawe. Uhoraho yagomba kugushitsa ko amasezerano, ariko ikimuzibiye nico kintu cy'ubwoba. Nuwo munyororo kuboshe udashaka kukurekura kugira ngo ushire ukuboko hejuru Uhoraho aguhe.
mugabo kandi bivanye n'ijambo wumvise uno munsi niwaryizera uhoraho araza kukugirira neza maze agushitse ko amasezerano yiwe. Amasezerano yiwe nahinduka, arindiriye ko wemera gusa maze yikorere. Icyo agiye gukora arakiziwe, kandi nawe uri mu mugambi wiwe, mu biyategekanije gukorera ineza nawe urimwo. Ntubone rero ntubone icyo ufise, bona icyo ukeneye. Ukeneye iki? Ako n'akabazo ka mbere ndakubajije, ni ukeneye iki? Ariko kandi nkubwiye ni ntugire ubwoba. Nkaca ndakubaza akabazo ka kabiri, ndakubwiye ni utinyiki. Vuga icyo kintu kiguteye ubwoba tusenge. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.